murakoze cyane. Icambere reka nkingurukira Imana yo mwijuru yasho kudufasha ikaduhamagara ushikuno mwanya tukaba tugiye mu muka w'abazima. Ica kabiri reka nshimire abavyeyi banje banyibarutse nababonye baje kunshigikira. Ica gatatu reka nshimire abanditsi n'abamenyesha makuru baje kudushikira kuri umunsi udasanzwe. Ibikurikira reka nshimire mwebwe mwese, ndabona abaririmbyi batandukanye baje kudushigikira kugira umugirwa w'uno munsi uze kugenda neza. Mu vyubahiro vyanyu mwikomera amashi mwe mwashe kuza kudushigikira. Nkuko abatanga amajambo bagiye barabisigura babivuga, uko mutubona ngaho imbere turi abo mu muryango umwe. Uwo muryango nawo ukaba witwa Wema Entertainment. Jewe hano nkuko mubona bampaye icicaro cyo hagati, ijambo ni jewe, ariko ubutumwa nyamukuru wantumye akaba atari hano. Turafise umuvyeyi yitwa Wema Ornella, akaba asanzwe aba mu gihugu cya Australia. Akaba yaraturondeye aravuga ati ndifuza yuko fasha ingabirano z'abana b'igihugu zitagira gifasha, zitagira bashigikira, kugira dushobore kubandanya duteza imbere igihugu na cyane cyane mu gwaruka biciye mu ngabirano zago. Imbere yuko mbandanya, buri murundi wese w'umutima, buri mwene gihugu w'umutima aba yifuza yuko haboneka bishasha ndetse hakaboneka umutekano, iterambere na cyane cyane muri generation barimwo cyandi buvuga urunganwe. Nimba harabonetse rero umuvyeyi yifuza yuko ugwaruka rw'u Burundi ruriko yifuza ko gotera imbere na cyane cyane abo bafise ingabirano, nuko aba yifuza iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'abana b'igihugu. Mu vyubahiro vyanyu nifuje ko mwo mukomera amashi ahari hose. Tugitangura kubaka uno muryango wa Wema Entertainment, vyatanguye jewe nkuko mubizi, murazi neza yuko ndumumenyesha makuru nk'abasanzwe nkorera ku isamirizi Black FM, nkongera nkahagarara ikinyamakuru Hitop TV, imboresha kure Hitop TV hano ku butaka bw'u Burundi. Twarageregeje turavuga ati reka turabe ukungene dushobora guteza imbere ugwaruka biciye mu ngabirano zacu dufise. Nkagirirwa ibako ryo kumenyana n'uwo muvyeyi, naravuye ndavuga ati mbega Gabari ko ano mahirwe tuyaronse tuyakoze iki, tubigenze gute? Ibali arambwira ati reka turabe ikintu kizima dushobora gukora kugira uyu muvyeyi ashobore gufasha ugwaruka rwinshi mu mwanya muto. Turaheza dushinga ikintu bita Wema Entertainment. Wema Entertainment imaze kuvuka ntitwari kuvyishoboza twenyene, ntivyari gukunda kubera ko Wema Entertainment ifise ibisata vyinshi. Ariko nkuko muzi yuko nsanzwe nkorera mu gisata cy'umuziki, sinigeze ndacibagira, naciye mfata ico gisata nyene ndagihagararira cyane. Akaba ariyo mpamvu mubona dufise abaririmbyi hari imbere. Abavyibuka twaragize isanganya, benshi murabizi, turi mu bikorwa vya Wema Entertainment. Twaragiye turahura n'intambamyi zitandukanye turi mu gikorwa ca Wema Entertainment, kumvo zuko twifuza ko twokwiteza imbere tugatera imbere. Murazi neza yuko atawujya akatamugoye. Mu nyuma yaho niho twaja hamwe, umuvyeyi aravuga ati ntegerezwa guhagararira abana banje neza. Turaheza turegera umwe mu bavyeyi bakunze kuduba hagufi kenshi, mbere ndanagira ko
menyesha nimba hoba ababa batari babizi, ndafise umuvyeyi yitwa, sinzi ko nomuvuga no mwizina kuko ntavugwa mwizina, ariko nyakuntunga arantahura, yitwa Maître Muvayo Jean, benshi muramuzi, yaramfashije ndava mu iboro rikuru rya Mpimba ndi kumwe n'umuririmbyi Baraka Oleg, nanje ndavuga ati umuvyeyi sinomwirengagiza kuko naco ntokora ntamuhanuje, naco nokora ntamubwiye ati mbega ibintu bimeze gute, nawe araheza aravuga ati ntegerezwa kugushigikira nk'umuvyeyi wawe. Ubuzima bwarabandanije muri Wema Entertainment, niho navuga ati reka turabe ukungene twokwagura umuryango, tondere abo dufashanyana mu guteza imbere ibikorwa bya Wema Entertainment, na cyane cyane mu guteza imbere ingabirano z'abana b'igihugu. Ndavuga ati reka mfate benshi muzi nka Rinoji, kuko numwe mu baririmbyi nzi neza ingabirano yiwe, nzi neza aho yavuye, ndamuzi nkeka kuva ku ndirimbo ya mbere, kuko ndumwe mu bantu bari bamuri inyuma kuva kera, n'ata bushobozi nari mfise, ariko natwashoboye gufashanya ivyo nshoboye. Ndamusigurira ndamubwira ati hari umuvyeyi yifuza guteza imbere urwaruka rw'abana b'igihugu, mwonkundira mu vyubahiro vyanyu muze dufashanye n'uno rugamba rw'iterambere ry'igihugu tubicishije mu ngabirano z'abana b'igihugu. Nawe nkaba mbona yuko uri muri bamwe bafise ingabirano, icambu ca simbizi ngo utangure gukora ivyunguka. Arambwira ati jewe nanje ndifuza gutera imbere, kandi ndifuza yuko ngira ico shitseko, ariko nuko ataburyo ndaronka kandi hararonka gifasha. Jewe ndamubwira ati amagorwa abaririmbyi mucamwo ndayazi, kandi ibibazo ufise bimwe bimwe ivyo nshoboye kumenya ndabizi, nkamwe ngo nkundira tukaba turi kumwe muri urwo rugamba, hari byinshi twoshikako. Ntiyangabiye, yaremeye. Benshi murazi yuko afise indirimbo gushaka no kanya no kwita yuko ariyo ndirimbo ya mbere mu Burundi, hit song iriko iravuzwa hirya nino, ndetse kandi kaze, yitwa Legend. Amaze kuba nkundiye sinatevye, twaciye twihuta turakora ibishobora kutwemerera, ibidukingira, ibimukingira n'ibinkingira, kugira dushobore gukora ivyunguka. Sinagereje aho, hari uwundi musore, uyu musore mubona ngaha yitwa Kid Ngabirano, yitwa Jire, ariko umuziki wamuhaye Kid Ngabirano. Imbere yuko yitwa Kid Ngabirano yitwa Hot Kid, ni umwana wo mwisite, ni umwana mbere benshi batari bazi yuko ashobora no kwicara muri kino kibanza, ariko murazi yuko Imana mu gutanga n'icagura, kandi itangira ku gihe. Naramusavye yuko rumubera umuvyeyi, arabinkundira. Ariko acitwa Kid, Hot Kid, hari umwe mu bamenyesha makuru bamubaye hagufi imyaka myinshi, ariyo bita Dieudonné Biggie, akaba asanzwe akorera akaba ari cegera ca directeur wa Black FM kano kanya, nabone akaba ari mu bantu twavanye kure ku mateleviziyo, ariko uyu munsi akaba ari cegera c'umuyobozi asanzwe arongoye isamirizi Black FM. Akaba yari yifuje yuko yomwiyegereza ashobore kumufasha, ariko nkuko mubizi yuko ibintu usanga bigoye, yaragerageje arakora ibishoboka byose, aragira hamugejeje. Nanje ndavuga ati kano kanya ndabona yuko hamwe no mutora, hamwe no gerageza kumwiyegereza, yovamo ikintu gikomeye. Nabarahiye, ni umwana afise ingabirano iteye ubwoba, nanje ntarigera mbona. Icyo nakoze ni imfuvyi, naravuze ati reka uno mwana nkuko nahezagije umutima w'ikigongwe, ati reka ndamwiyegereze, ndamurere, ndamube hagufi, nkuko sanzwe nzi ko afise ingabirano, ibikenewe byose ndabikore. Niko guca ndamutora, mbere gushaka no kanya akaba ari no munsi wanje, kubera ingabirano yiwe gusa. Rero nkamwe nimwamukundira
nivyakunda mukazomutiza amatwi yanyu neza n'imitima, ndizera neza yuko azokora ibikorwa bidasanzwe kandi atazigera ahemukira buri mwene gihugu wese azoba yamutije umwanya wiwe, kuko mu minsi mikeya ndamubona kure cyane. Nabone sinihuse naravuze ati nivyoguma muri mfasha canke ati nshigikira tutagira ibiduhuza canke ivyemeranya yuko tugiye gukorana. Nawene ndavuga ati wewe utegerezwa kuba turi kumwe, ariko kubera ko dufise udukurira ari wowe Manela yaravuze ati abaririmbyi bafise ingabano mu Burundi ni benshi, reka tubicishe n'ihiganwa nshobore kugira akantu kakabazo nshobora gutanga, ugatora azuba muri bamwe bazofata iya mbere muri benshi bazokurikira mu gusinya amasezerano na Wema Entertainment. Kidi Ngabirano rero akaba yavuye uwa mbere muri icyo kibazo cyabajijwe n'uwo muvyeyi, ariko akaba atarababonyene kuko Wema Entertainment n'umuryango wagutse, n'umuryango munini urimo abaririmbyi benshi. Hariho umuraperi kuva mu ntara ya Ngozi aho bita mu Gashikanwa, nawene numwe mu barapere bazoba bari kumwe natwe muri Wema Entertainment, yitwa Big J, benshi muramuzi, n'umuraperi wo kuva kera yasohoye indirimbo nyinshi, mbere benshi bakunze kumwita ngo Rumeni Bikaya, ndaza kumwerekana nihagera, ariko nawe n'umwe mu baririmbyi ari muri Wema ariko ataragira ibibakwe byo gusinya amasezerano. Hano rero ndi muririmbyi yitwa Jizo muramuzi, yarimvye indirimbo Ubusyano, murayizi kera, abantu bakurikiranye umuziki kuva kera, yitwa Jizo, yarimba indirimbo na ba Double J kera, nawene yarashoboye gufata ikibanza ca kane mu bazoshobora kuba under management ya Wema Entertainment, ariko nihagera nawe tuzomwerekana. Kano kanya rero tukaba dufise bano baririmbyi babiri bagira yuko dufise ubundi yitwa Yani A aba Zambia, nawe nari muri Wema Entertainment. Uyu munsi rero mu gigo wacu no munsi umuvyeyi Manela abifashijwemo na Landry Promoter hano mu Burundi, tubifashijwemo na Mutama Mete Muvaja, baza kudufasha kugira dushobore kugiranira amasezerano na Rinoji, benshi muzi nka Legend, cyo kimwe na Kid Ngabirano. Tutarandiriye muri make akaba ariyo mpamvu turi hano kuri no munsi, mwana banditse n'abamenyesha makuru, nshuti n'abagenzi, abavyeyi, abatuye abagufi, nibagiye abaririmbyi b'abarundi babandanya berekana urukundo mu gushigikirana. Mubona hano mwiriwe neza, murakomeye. Landry abarangite bawe kumwe ngo bafashe nabi ko batavuga, ntabwo bamuraronka sabwe, muraho neza, karibu ngaha muri sanze mu rugo rwanyu. Jewe n'ukuri n'amajambo menshi mfise mvuga, usibye ijambo ryo gushima ibyo Imana iriko iragirira ugwaruka bo ngaha mu Burundi, ushaka kubafasha kwiteza imbere mu byo bashoboye, mu bugenegene, mu bwenge bwabo, haba mu muziki, haba ubushakashatsi bateza imbere, bakwiteza imbere mu byerekeye urukana bumenyi. Murabona yuko urwaruka rw'u Burundi butaye inyuma urwaruka buri muri Amerika, muri Chine, mu Bufaransa n'ahandi hose. Ikindi kintu kidukanishije ngaha nuko kuva kera nanye nshigikira urwaruka ruri hirya no hino mugabo cyane cyane mu muziki, kuko ndazi akamaro kayo. Umuziki ndazi yuko ari ikirahuri kininiya cyane gose kigera kure. Ndibuka mfise imyaka 7, 8, 9, hari umugabo numva bavuga Bob Marley, kubera namukunze nashaka kumenya igihugu ciwe, menya amateka y'icyo gihugu. Urabona yuko yari ambassadeur sans décret, kwaje kuba ambassadeur atadekret ufise, mugabo kubera ubuhinga bwawe budasanzwe abantu bose baramenya Jamaica, baramenya icyo gihugu n'ibindi. Nuko rero namwe
Uburundi kubera mwebwe muri nka bazozomenya Uburundi ko ari igihugu kimeze uko kimeze kiryoshe n'ibindi byose bimeze neza. Niyo mbabona mba hafi y'urugwaruka kuko ndazi ingaruka yabyo, tukaza turabahanura tubereka ukuntu babyifatamwo. Nayo mpamvu nahisemwo uyu munsi udasanzwe ubakira ngaha kugira ngo bagirana amasezerano bayagire twese bene umurango babona, tout en les souhaitant un meilleur succès. Ndazi ko ubuzima bw'umuziki ntibworoshe, ils doivent travailler très fort kandi mumenye yuko ni monde iri très concurrentiel et très conflictuel. Muravyumva ndege, iri très concurrentiel et très conflictuel. Aho hambere rero nuko yitondera mugabo kutubaguma hafi. Yo mupasoni muvyeyi bako baravuga ngaha yarampamagaye haraciye iminsi abisaba yuko nobaba hafi wemaniri, naho mpamvu nashoboye kubakira ngaha no kubaba ngaha. Nibaza yuko n'abandi bari inyuma bazoshikirwa mu gihe bazotumbera iyo Wema Entertainment, hanyuma natwe bakadutumbera tukazoraba ukuntu ingabire yabo yotera imbere ku neza yabo dabo n'imiryango yabo n'igihugu. Murakoze cyane, tubifuje rero kuranirwa ngaha no kupasa très bon moment avec abajene urwaruka kandi yifurije plein succès, beaucoup de courage. Murakoze. Mwiriwe umeze neza? Navuye sofa lawe sinagenda jenyene, abo twaje tuzananye bose barananiwe bararekuye byarabuze barashobewe, iyo nje ni kure. God please bless my way. Iyi miziki iri mu rwanko kuyikora bisaba utange igitambo, n'uwo munsi urimo gutera umugongo. Ino ngwano is personal bro. Bwa mbere na mbere akaba yashimire abo turi kumwe hano imbere babavuze. Bwa kabiri njye numva nabanza gushimira abaririmbyi, Ave Smith namubonye epfo yaba n'abandi ndabashimiye cyane. Bwa kabiri reka nshimire media zose ziri ngaha zaje kudushyigikira kuri uno munsi uri hejuru. Ikintu kimwe navuga, umuziki ku bantu bawuzi neza ni inzira igoye cyane. Uno munsi hari amakamera arenga 2 imbere yanjye, hari amamikro, ariko hari igihe kigeze kuba ndasaba ikiganiro abanyamakuru bakakinyima, ariko namusize n'ukuntu bahageze. Bibaza yuko biratahuritse kuko umuntu wese akurikira ahantu hariko haraka umuco, kandi iyo itara ririko riraka umuntu wese yifuza kuja kuraba urya muco ico uriko uramurika. Bibaza yuko nta chance ibaho ku muririmbyi, ahubwo umuririmbyi chance ye iri mu kazi, iri mu gukora ibyo ndiko ndavuga. Araza kubitahura, arazi iyo tuva bahita mu Kayanza ahantu bita Igwintare, cyangwa kuva Igwintare ndi Bujumbura atakazi bafise byo gukora umuziki. Ibintu byari bigoye cyane, ariko Imana yararavye yavuga ati ntawayize yazigera maramara. So hari byinshi cyane numva navuga, ariko icyo navuga kuno munsi kuri jewe ndaryohewe, ariko twige gushyigikiranira hagati yacu, twige gushyigikira impano, ntituyumvire ngo umuririmbyi atere imbere niho aba ariho tumuzanira amakamera. Nibaza ko uri umujournaliste, uri umumenyesha amakuru, abarinzi birirwa barakwandikira. Akajambo bakunze gukoresha ngo abaririmbyi baragara.
neza yuko kurya si ukugara ahubwo tuba turiko twibuka ingufu nabo mwaduteye kera. Nta kugara kuba kurimo kuko hari igihe umuririmbyi aba yumva umuziki kubera media imwe mu kiganiro kubyo gushigikira impano zikiri hasi nturindire ngo zake nabyo cyo mugenda mutwambika ishusho itari nziza ngo abaririmbyi baragara no mu babyeyi bumve ko abaririmbyi ari abatandero bagara. Igituma iryo jambo rigaruka nuko media yose kugira supporting umuririmbyi akiri hasi bene wacu nibara ego nibaza yuko twokujya gushigikiranira tukumviza impano mbere y'uko iyo mpano yo ubwayo yiyerekana niho ayo majambo avuga ngo abaririmbyi baragara ntibishyura ama message ava kuko namwe ntimwadusapotinze tukiri abana mugabo uno munsi uraririmba akaririmbo kamwe kakabahita telefone yawe uhagwa no kuyita kubera media. Naza yuko ndashimiye media cyane iyo mutaza kuhaba sibwo ngo twatembere kubera mwahabaye bwa mbere habaye Imana iraduha impano iradukuza ubwayo namwe muradushigikira cyane turabashimira ariko ijambo ryanje iyo nsinze navuga intsinzi imwe mu ntambwe zanje uno munsi ibigishe gusapotinga impano zikiri hasi murakoze cyane. Ngira amashure ni gute wonkunda no mukigore Miriwe neza amajeni kidi Ngabirano the boy from Kamenge first of all nashaka gushimira kwanza umuntu adahari ngaha mvuze ko mutahura mama wanje like niwe yampaye ubuzima yanyigishije amashuri ashoboka bivanye n'uburyo bwiwe like ndamushimiye aho ari hose. Rest in peace to her. Hano wa kabiri Jimmy ni umumama yize zino mpano hano akadushiramwo amahera si vyakira muntu uwo ari we wese like Imana imukomeze imwongereze imigisha aho ari hose. Nashimira kandi na nyakubahwa Maître Muvoyeje wakoze cyane kudushikako hama yongera nshimira ex-manager wanje Biggie for everything kuri buri kimwe ndamufise ku mutima. He love my dad shimira mwese amamedia abaririmbyi bari ngaha bamwe nahoze mfana mu myaka 2-3 iheze still kubafana kubera bandusha experience kandi I believe ni byinshi nzobakurako ndifuza ko bonkunda bakanshigikira. Mugira icyo mushikirije nka CEO wa Wema Entertainment. Nangwe kubaramutsa abashingantahe n'ababyeyi no kwaruka batonze kwanza Imana yagiriye ubuntu bagashika ahantu no munsi sinoronka ko nshima mu ijambo rimwe kuba Imana yagiye mu mitima yabo ikabafasha kugira ngo bashobore kuza gushigikira ubwo rwaruka rwacu kubera ntibahezagire ntibari babuze ibyo bakora ariko kuba bashitse aho hantu n'umutima w'urukundo batweretse Imana ibahezagire cyane. Kandi nongera nshimira abajournaliste bo mu Burundi n'abategetsi bo mu Burundi kandi n'abafanzi bose bakurikirana urumva Wema Entertainment kandi n'abarundikazi bama badufashe mu mugongo.
si byoroshe ariko kubera dufise dushigikiwe n'abo bajournaliste n'Uburundi, Imana n'ukuri yarabidufashamo mu gukorera hamwe kugira ngo dushobore gufasha uko rwaruka mubona rwagiriye ibagwe kugira ngo rushobore gushika ku mpande zarwo. Kweri Imana ibahezagire, kubwanje kweri nta kindi nabasabira kinini ku bantu bose n'ukuri mudufasha, gusa Imana izobaha iherezo ryiza. Nico mbona kweri nabasabira. Ahandi ikindi sinibagiye kandi kubibutsa sapoti yanyu kweri aho bwigera ihera hanyene, special abajournaliste mwaba mwadufashe mu mugongo ibihe byose. Ntacyo twokora nitutaba dufise sapoti yanyu. Urugwaruka ruriko rurerekana impano yarwo, nta na kimwe ngo haba rushikako nirutaba rubafise. Kweri ikintu ndabasaba mushishikare nk'uko mwahora, mubafate mu mugongo, dukorere hamwe turabe ko boba Burundi bw'ejo mu byo bipfuza gushikako. Ahasigaye ndabahaye big congratulations abashoboye kuba batowe muri Wema Entertainment. Imana ibaje imbere, ibarongore kugira ngo bazoshobore gushika kuri dream zabo. Sinibagiye kandi no gushimira wewe nyene, sindakoze izina, wahagaze aho hantu uri kugira ngo making everything happen like that. Imana iguhezagire. Nongera nshimira Andri Promoter hamwe na Eve Pali ubwitange bafise kugira ngo ivyo bintu bibe uko mubibona. Nukuri n'Imana izobahemba. Je naco nobahemba. Kandi nashimiye na Maître Muvayo, nawe Imana imuhezagire kuko n'umuvyeyi, ivyo byose mubona